yacu twishimira ikwiriye amashimwe. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe. Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfise byose niwe wabimana. Imana ishimwe cyane, kandi wowe kandi yarambabariye indirimbo yaviriye amaraso yo mu mutima. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye. Imana ishimwe cyane, kandi wowe kandi yarambabariye indirimbo yaviriye amaraso yo mu mutima wawe. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye. Imana ishimwe cyane, ibiza yakoze bifite mumufasha. Imana ishimwe cyane, niwe umfasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose hahindura iyo mibabaro mwaneze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose hahindura iyo mibabaro mwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane, kumana mw'ijuru mfiteyo umugabane. Imana ishimwe cyane, umwanya muto ukazagaruka vuba. Imana ishimwe. Imana niyo buhungiro n'ingomezi zanje, n'umufasha tigera yovya seruka mu magoba. Nawe imisozi yobomboranya, naho insozi zosubirayo. Sinzoguheba Yesu, sinzoguheba. Mbegano tambiki mwamini ishimwe ryawe. Mbegano tambiki mwamini ishimwe ryawe. Naguhaye umutima wanje wose uganze gukiza. Naguhaye umutima wanje wose uganze gukiza. Mbegano tambiki mwamini ishimwe ryawe. Mbegano tambiki mwamini ishimwe ryawe. Naguhaye umutima wanje wose uganze gukiza. Naguhaye umutima wose uganze gukiza.
Tukiwa bwima, tugihagaze tufungue Biblia zetu. twugurure Bibiliya zacu. Wakorinto wa kwanza sura 1, Gitabo cya mbere cya Bikorinto igice cya mbere mstari wa 25 mpaka 29. umurongo wa 25 gushika ku 29. Na kusi kamata Biblia yako, Ndakwinginze ufate Bibiliya yawe, sababu tutasoma sote. kuko turasoma twese. Tutasoma kwa sauti kubwa sote. Turasoma twese n'ijwi rirenga. Wakorinto wa kwanza sura 1, Igitabo cya mbere cya Bikorinto igice cya mbere mstari wa 25 mpaka 29. igice cya mbere duhere ku murongo wa 25 dushike ku 29. Nataka kila mtu akona Biblia wazi, tunasoma. Nashaka umuntu wese afise Bibiliya ayitore asome. Tunasoma sote Tugiye 1 2 gusoma 3. twese 1 2 3. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi n'intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi. Muzirikane ihamagarwa ryanyu bene data, yuko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, abakomeye bahamagawe atari benshi, abafasoni bahamagawe atari benshi. Ariko Imana yatoranije ibipfu byo mu isi ngo imaramaze abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo imaramaze ibikomeye, kandi n'ibyoroshe byo mu isi n'ibikengerwa mbere n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ititure ibiriho, kugira ngo ntihagire umuntu yirata imbere y'Imana. Amen. Bela uyaikala, yuko yicara utasalimia watu bawili, aramutse abantu babiri, ubambie hivi, babwire ngo Mungu haone haya kuitwa Mungu wako. Imana nigira isoni yo kwitwa Imana yawe. Salimia watu bawili, Imana nitegwa isoni yo kwitwa Imana yawe. mwambia Dieu n'a pas honte d'être appelé ton Dieu. Imana nitegwa isoni yo kwitwa Imana yawe. Mungu haone haya kuitwa Imana Mungu nigira wako. isoni yo kwitwa Imana yawe. Wapendwa katika Bwana, Bakundwa mu mwami, nimezaliwa mwaka 1962. navutse mu mwaka wa 1962. Baba yangu na mama yangu Data na mama baliachana niko mtoto wa miezi 2. bahukanye mfise amezi 2. Sikuonaka baba yangu, Data sinamubonye, nikabakia na mama yangu ngumana na mama mwenye alijipiga piga, we yigwanira yikubita kubita yigwariza, alijitupa tupa yikubita hirya no hino kusudi nikomale. kugira ngo nkure. Minjo nilikuwa mtoto wa pili wa mama yangu. Jewe ni je nari umwana agira kabiri kuri mama wanje. Mama yangu anatuzala batano, Mama mbyara yatubyaye turi batanu, na kila mtoto na wake baba. umwe wese afise se wiwe. Unaona, kwa hii miaka yangu Urabona kuri imyaka yanje kusema vitu hivi mbele ya watu, kuvuga ibintu nk'ibi imbere y'abantu, fasi mwa binaniumiza, ahandi birambabaza, lakini fasi ingine ariko urundi ruhande binapatia Mungu utukufu mkubwa. bimana icubahiro kinini. Ndio maana sina boga kubibichika, Nico gituma ntagira ubwoba bwo kubivuga. Kubivuga misiko natia moyo bambaraga, sukugira ngo nteri intege abamaraya, lakini niko na vunja kazi ya shetani, ariko mba ndiko nsambura ibikorwa by'umugwaneze asiendele kuharibisha watu. kugira ntabandanye konona abantu. Wewe mwenye unanisikia leo, unyumva uno munsi, usikue mtumwa wa zambi ya baba yako, ntube intumwa cyangwa umuja w'icyaha cya so wawe. minjo mtoto wa pili wa mama yangu. Ati je ndi umwana agira kabiri kuri mama. Mama yangu anazaliwa mjamaa maskini. Mama yavutse mu muryango w'umukene. Kitu mwa utakiwe kusahabu ku maisha yako, ikintu cha utazibagira mu buzima bwawe, usisahabu kama jamaa unatokamo iko na maneno makubwa sana ku maisha yako. ntuzigere wibagira ko umuryango uturukamwo ufise amajambo akomeye ku buzima bwawe. Tu peux être victime à ce que tes parents ont fait. Urashobora kuba inzira karengana ukazira ivyo utakoze byakozwe n'abavyeyi bawe. Unaweza tesekana kuzambi yenye uyo mwenye alifanyaka, ugashobora kubabazwa kugira amagorwa kuca utakoze wewe,
Lakini siku nampokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha ariko yako, umunsi wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, usingie mukanisa ufunge mikono. ntukaze winjira mu ishengero wo gufunza amaboko. Injili ina uwezo ya kufungula akili, Ubutumwa bufise ubushobozi bwo kugurura ubwenge, ni kutosha giza mu akili na kukupatia mwangaza, ni ugukura umwiza mu bwenge bikaguha umuco, kukwambia kama weye hauko mtumwa wa zambi ya batate yako, bikubwira ko udakwiriye kuba intumwa cyangwa umuja w'icyaha cy'abanyokwanyu cy'abanyokorome cyangwa ababyeyi bawe. katika Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu Tunakuwa batumwa ya kazi ambayo Yesu alifanya kumsalaba. tutegerezwa kuba abaja b'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Vuga amen. Sema amen. Mwaka 75 Mu mwaka wa 75 nilikuwa nasoma, nilikuwa kusomo la 5 la chini, ati nariga mu mwaka wa 5, 5e école primaire. mu wa 5 utangura, Nilishindwa kusoma, ndananirwa amashure, haiko kwamba nilikosa kichwa, atari uko nabuze ubwenge mu mutwe, lakini wewe peko kunasikia kama kichwa kiko hapa. ariko wowe urumva ko umutwe uri ngaho, Kichwa iko hapa, umutwe urimwo, lakini nilikosa mtu wa kunisukuma. ariko narabuze umuntu ansunika. Mama yangu banazaliwa bawili mwabo, Bama bavuka ari babiri iwabo, na bote bawili abakuolewaka. kandi bose ntabwo bigeze bubaka. Mamangu na mkubwa wake abakuolewaka, Mama na mukuru wiwe nibubatse, mpaka saa hii mimi ndio baingia nyumba wanazeekeamo. gushika uno munsi nije nabubaka inzu basaziramo. Mkubwa wake na mama alizala ba garso batatu bakakufa zamani. Mukuru wa mama wanje yabyaye abahungu batatu barapfa kera, barapfuye. Mama yangu Mama alikuwa kasa vile yenjo fie garso wa bazazi yake, yari nk'umukobwa n'umuhungu ku bavyeyi biwe, yenjo mwenye alikala na bazazi yake, niwe yabanye n'abavyeyi biwe, hana kaka ntagira musaza na hana mwingine, nta wundi afise, yenjo alikuwa wa mwisho mwao. niwe yari umuhererezi. Sasa hakuenda mbali juu alikuwa nabakia achunge bazazi yake, Ntiyashobora kugera kure kuko yatezwa kuguma ngo azigama abavyeyi biwe. ilibidi azale na kila mwanaume kusudi akulishe bazazi yake. Ubwo vyasaba rero ko avyarana n'umugabo ari we wese arenganye kugira ngo ashobore kugaburira bene wabo, Kusudi ayenge baba yake. kugira ngo yubake se. Baba yake na mama Ise wa mama alizaliwaka ye peke mwabo. yavutse iwabo ari umwe. Unaona jamaa, mimi natoka hapo, Urabona umuryango je mvamo, kisha mie peke hanyuma je ubwanje mimi nakomala siwe babangu, nkura rero ntazi data mbyara, na sina muyomba, ntagira marume, nikashindwa kusoma. cyananirwa kuiga. Juu ya nini? Kubera iki? Juu ya bumaskini ilikuwa kwetu. Kubw'ubukene bwari wacu. Sena kuwa 12h, ikifika midi Hageze saa 6 mimi natoka ku masomo, je nkava ku ishure, naenda kulogota byakula muyalala. nkaza gutoragura kuyarara utwo kurya. Kuyalala gani? Ya Eastem. Kuyarara Eastem, Ile makati walikuwa naita kuluva nyume. kijya gihe bahita kuruva mnono. Ile midi banafunzi banamaliza kula, banaenda tupa buchafu baliacha Hamwe muyalala. saa 6 abantu bamaze kurangiza gufungura bata ubucafu ari. Na mimi naingia muyalala, Nanje nkaja muri ryo yarara. sina shwa. Na Yenye ndakutana mule ndio ndakula. ivyo nasangamo nivyo najya. Bugali ya kuchacha, Ubugari bwa maragi ya kuchacha, gashe n'ibiharage, sombe ya kuchacha, sombe za gashe, mimi natia mu estoma jenga shya muri estoma kusudi estoma ivimbe. kugira ngo estoma itume ivyimba. Nikitoka pale Nava hajya mimi nenda musoko, haja mu isoko, nenda na logota bumbegu bwa kalanga, ntora twatundi tutakara twikaranka, mimi nenda ikala kwenye biko banaujisha bitika. cyangwa nkaja nkicara aho badandaza imihwi, Mimi nakuwa nakamata maganda ya bitike nyeko afata bijya tege. bishishwa by'imiti nyene, akaba bijya by'ibishishwa by'imihwi akaba ari byongera, Mimi natafuna, mimi na meza nkahekenya hanyuma nkamira kusudi estoma ivimbe. kugira ngo estoma igire ikigiye. Nikitoka pale Mvuye hajya mimi narudia kunyumba busiku. nkataha mu ijoro. Nakumbuka kwenye nilikuwa nalala, Ndiyuka ahantu najyama sikukuwa na blanketi, nta burengeti, nilikuwa nalala nyuma ya mafiga. najyamira inyuma y'amashiga. Mimi nakokota ile maivu ya kifukutu njoo ikuwe Afata blanketi. rero ujya mu nyota ushushe kugira ngo ubu burengeti. Bukikucha busubuhi Bukeye mu gatondo mimi naenda ku masomo, nkaja ku ishuri, nashindwa, hananirwa, mwisho nikahamia musoko. hanyuma nimukira mu isoko. À l'âge de 13 ans, Mu mwaka wa 13, à l'âge de 13 ans mfise imyaka 13, nilikuwa deja maibobo musoko ya nari Kagutu. maze kuba mayibobo wo mu isoko. Nilipigwa mu maibobo. Ndakubitwa nko mu mayibobo. Aba batoto munaona ku barabara, Bajya banamona kwibarabara,
kama hauna kya kubapatia nimba atacu ufise cyo kubaha usibatukane. uco kubatuka. Hawezi yua balifika mbarabara. Umenya inezi cyatumye baja mu ibarabara. Hii manjanja unaona hii Aya mabati ubona haje inafunika vitu mingi. abafutse ibintu byinshi. Hii manjanja Aya mabati inafunika vitu mingi. afuka byinshi. Ukishindwa kumupa mayibobo kitu, nimunaniwe kugira icyo umuha mayibobo, usimutukane. ntumutuke. Batu biko kubarabara biko ba victime ya abantu bari kwibarabara bari inzira karengane mu byo abandi bakoze. Hakuna mtoto mwanaweza chagula ikale mbarabara. Ntabwo hari umwana ahitamo kuba mu ibarabara. Hakuna mtoto anaweza chagula ende kula kuyalala. Na uhitamo kuza kujya ibyo kwiyarara. Nilipigwa mu mayibobo. Narakubiswe ndi mu mayibobo. Niliteswa. Ndakira magogwa. Nikaanza vuta bangi niko mtoto wa miaka 13. Bituma ntangura kunura umogi mfise imyaka 13. Nikaanza vuta essence. Ntangura kunwa essence. Nikakomalia musoko. Nkurira mu isoko. Nikakuwa na sura salijiwe. Nsigara mfise ishusho nk'iyibuye. Nikakuwa na midomo ya kabambi sangurube. Ngira iminwa minini nk'ingurube. Juu ya kuvuta bangi. Kubwo kunwa urumogi. Batu bakanichoka. Abantu barandaruhisha. Nikakuwa mwizi. Bumusuma. Nikaanza iba na bunduki. Ntangura kwibisha inko. Serikali kanifunga. Leta iramfunga. Nikapigwa mu makasho. Ndakubitwa mu busho. Ukiniangalia mzuri, ndavye neza, utaona niko na maalama kusura. Urashobora kubona mfise ibimenyetso kwishusho. Nilipigwa mu bwizi. Naho nakubitiwe mu busuma. Biko banapiga nani? Bakubitande mwenye ana baba, utagira se, hana jamaa, utagira umuryango, masikini, mukene, iletre, watize. hakuna matanisemea. Nta uzomvugira. Lakini Mungu wa mbinguni, ariko Imana yo mwisho, Mungu wa mbinguni, Imana yo mwisho, Mungu wa mbinguni, Imana yo mwisho alikuwa anajua leo. yarayizi uno munsi. Niko nasema na mtu mmoja hapa, ndiko ndavugana n'umuntu hano. Hauna sababu ya kujiua. Nta mpamvu ufise yo kuyica. Mungu angana mpango na maisha yako. Imana acha gufite imigambi myiza. Nasema hauna sababu ya kujiua. Ndavuze ngo nta mpamvu yo kuyica. Mungu, Imana mwenye alitakaka uzaliwe, yashatse kuvuka, halijua kama kuko siku atafanya kitu kwa maisha yako. yarizi ko rigizokora ikintu ku buzima bwawe. Hauko mtumwa wa dhambi ya bazazi yako. Ntabwo uri umuja w'ibyaha by'ababyeyi bawe. Ingawaje kisu ulizaliwa, uko byo bimeze naco bitwaye ko wavutse, ingawaje kisu ulikomala, uko wakuze kose, kuko mpango ya Mungu kwa maisha yako. hari umugambi w'Imana mu buzima bwawe. Amen, amen. Amen. Nikapigwa, ndakubitwa, nikafungwa, ndafungwa, nikakuwa condamné à mort. ndaciye ugo gupfa. Gouverneur wa mupya akafika Bukavu, jinake Mwando Simba. Buramatari mushasha shika Bukavu yitwa Mwando Simba 94. Akasema bawe bamwizi bote. Aravuga ati nukwica abasuma bose. Bakanikamata, baramfata, nilipigwa, ndakubitwa, lakini Mungu hakutaka nikufa. ariko Imana ntiyashatse kumva. Mwa ile makati, muri bijya bihe, nikawaza niowe. nibaza ngo ndongore. Nani mwenda penda? Ninde nzokunda? Nani mwatanipenda? Ninde azonkunda? Unaibya kupendana. Ninde azogute bya gukundana? Unajua bibi ya kupendana? Urazi ibyo gukundana? Binakuwa mu macho. Biza mu maso. Munaangalia naka kwanza. Murarabana. Sasa mie, jewe rero, kila mwenye nilikuwa naangalia, uwo naraba wese alikuwa ananiona saa kilulu. yambona nk'igituru gikoko. Kila mwenye naangalia pembeni. Uwo ndavye wese acaraba hiki. Macho ilikuwa rouge saa kilonda. Amaso yaratukura. Sura ilikuwa saa lijiwe. Ishusho urabona yari nkibuye. Midomo kabambi saa nguru. Minwa minini cyane. Kila filmu mimi naangalia, mukobwa wese naraba anashituka naangalia pembeni. Yagacakanguka karaba hirya gati. Nikaona hakuna matanipenda. Ndavuga nti ntawe uzonkunda. Binti umoya, umukobwa umwe, mtoto wa kwabo, umwana wiwabo, bali iko na fiancé yake. yarafise mu fiancé wiwe. Kuna bakia juma mbili balete mali kwabo. Hari hasigaye indwi zibiri ngo baze kumukwa. Nikamunyangula, ndamuterura, nikambeba kunyumba, ndamutwara muhira. Akalia, ararira. na mimi nikamwambia, je ndamubwira, ulie, urire, usilie, urire, ulishafika. washitse.
akabakia pale. aguma ngaho. Kisha mwaka moya Inyuma y'umwaka umwe nikaleta wa pili, nzana uwa kabiri, nikaleta wa tatu. nzana uwa gatatu. Bale banamuki Bajya abagore balikuwa banapigwa barakubitwa na kuna mwenye atatoka. kandi nawe avamo ngo yahukana. Nilikuwa napiga banamuki, Nakubita abagore, bajirani njo banalia, ababanyi akaba aribo barira, bajirani njo banalia. ababanyi nibo barira, Juu hakuna mwanaweza fika kumulango yangu. kuko je ntawe ntumbira ku muryango wanjye. Ukifika manake ile vita itaenda mwako. Ushitsi ijya ntambara aca yimukiri wawe. Banamuki nao bakanichoka, Abagore nabo baranduha, bahati mubaya ibakwera ibi bakaanza zala. batangura kuvyara. Ujiulize, Ibaze, unazala na maibobo, uvyaye na mayibobo, unazala na iletre, uvyaranye n'ubutizi, unazala na mwizi, uvyaranye n'umusuma. bale batoto batakuwa banani? None abo bana bazoba bande? Maibobo akizala Mayibobo avyaye atazala mwingine maibobo. avyara uwundi mu mayibobo. Hakuna education, Nta ndero, hakuna conseil, nta manuro, hakuna amour. nta rukundo. Banamuki banazala na biko napigwa, Abagore bavyara bakubitwa, na batoto banazaliwa bana upendo. n'abana bavuka nta rukundo. Usinulize nilikuwa nabapigia nini. Ntumbaze ngo bakubitirike. Mtu anapanaka tu kieko nakyo. Umuntu atanga icyo afise. Mi peke sikupende waka. Jewe ubwanje sinakunzwe, Sasa ndapenda nani? nzokunda nde? Kuna watu hapa banateswa. Hari abantu hano bakubiswe bamerewe nabi, Anajiuliza mateso yangu inakuya juu ya nini? agasigara yibaza ati none aya magorwa yazanwe niki? Ukianguka kwa mtu mwenye kupataka upendo ya bazazi, hata kuonea huruma na wewe. Uguye ku muntu yabuze urukundo rw'abavyeyi biwe, nawe nazokubonera impuhwe n'akagongo. Na isema wazi, Ivyo mbivuga ku mugaragaro, hauna droit nta burenganzira ufise ya kuachana na ule bwana bwo kurekana n'ujya mugabo na ulishazala naye. mwaramaze kuvyarana. Itika tu, Emera, kama utakufa nimba ari gupfa ukufie mwele munyumba. uzopfira hajya mu rugo. Kutoka mwa ile bwana haiko njo dawa. Kuvamwo ukava kuri ujya mugabo siwo muti. Lakini batoto yako Ariko abana bawe banaweza kuwa faraja yako kesho. barashobora kuba baguhumuriza ejo, ihumure kuri wewe. Unaweza tesekana leo, Urashobora kumererwa nawe no munsi, lakini batoto yako batatesekana kasa wewe. ariko abana bawe ntibazomererwa nabi nka wewe. Nilitesa bale banamuki, Bajya abagore narabamereye nabi, na banamuki nao wakanichoka. nabo nyene baranduha. Mungu wa mbinguni Imana yo mwijuru mwenye angalie gisi watu wanaangaliaka. itaraba nkuko abantu baraba. Batu wanaona nje, Abantu barabira hanze, lakini Mungu anaona ndani. ariko Imana iraba imbere. Na mimi niko najiuliza, Naje ubwanje ndiko ndibaza, nini Mungu aliniona kako? niki Imana yambonyemo? Serikali inanichoka, Leta narayiruhishije, bajirani bananichoka, ababanyi narabaruhishije, banamuki bananichoka, abagore narabaruhishije, mie peke najichoka. jewe ubwanje niruhishije. Lakini Mungu Ariko Imana akaandaa mkutano mkubwa wa injili itegura igikorane kinini cy'ubutumwa bwiza pamoja na evangeliste Renard Bonke. hamwe n'umuvugabutumwa Renard Bonke 1989 mu mwaka w'1989. mkutano ilikuwa Bukavu, Igikorane cha Bonke cyari Bukavu, na mimi nilikuwa napita tu, nanjye ariko ndirenganira nikaingia mustadi. ninjira muri stade. Sa tu niliingia, Ninjiyeyo gusa, bale ba mwizi nilikuwa naiba nabo babasuma twiba hamwe balikuwa mule ndani. nabo nyene bari haje. Sa baliniona Igihe bambonye bakalalamika, bavuze induru, Drago, Go Drago. Drago. Na mimi nikadunda, nanje nyene nuba yishimiye kuba Drago. nikavimbisha ile sura. Hanyuma ya shusho ndavyimba gose, Niliona watu biko nagongana hivi, mbona abantu bariko bagirana gutya, biko wanambiana babwirana usimwangalie mara pili asikupige. ngo nuvyura amaso irayiruka murabwa kabiri agukubita. Kadiri batu balikatana kuniangalia, Kwaranse kundaba, lakini Mungu wa mbinguni ariko Imana yo mwijuru alikuwa ameniangalia. yari kwirandaba. Nasema hauko gisi batu wanasemaka.
ndavuga ngo nturuko abantu bavuga, lakini uko gisi Mungu alipanga. ari kuruko Imana yabipanga. Vuga amena. Vuga amena. Vuga amena. Sema amena. Mtumishi wa Mungu Renard Bonke, mukozi w'Imana Renard Bonke, alikuwa na ujumbe. yarafise ubutumwa. Kila atendaye zambi ngukora icyaha ni wese mtumwa wa zambi. numuja w'icyaha. Akaonesha gisi zambi inafanya mtu mtumwa. Arerekana neza ingene icyaha kigira umuja. Kisha akasema, hanyuma aravuga, ukimpokea Yesu leo ngo wakiriye Yesu no munsi kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, atakusamehe arakubabarira na atabadilisha maisha yako. ahindura ubuzima bwawe. Kisha akasema, hanyuma aravuga, ikiwa unataka kumpokea Yesu, ngo niba ushaka kwakira Yesu, nyangula mkono yako. ngo zamura ikiganza, ukuboko Nikanyangula mkono yangu. ukuboko kwanje ndakuduza. Sasa nilinyangula mkono, igihe naduza ukuboko kwawe, bale bamwizi tena bakaniona, babasuma barambona, bakalalamika, bavuza induru, Drago, ngo Drago. na mimi nikabangalia hivi nanje ndabaraba gutya na ndugije ukuboko, nikakaza tu mkono yangu hivi. ariko ukuboko kwanje ndakugumiza Yesu. Tangu ile siku kuva uwo munsi nilinyangula mkono mstari, nadugije ukuboko muri stade mpaka leo gushika uno munsi siyarudia nyuma, ndasubira inyuma, sitarudia nyuma, sinzosubira inyuma, nasonga mbele pamoja na abandanya Bwana. imbere na Yesu. Haleluya! Amen. Tangu ile siku kuva ujya munsi Yesu akaingia ndani ya maisha yangu, Yesu yinjira mu buzima bwanjye, akabadilisha kila kitu, ahindura buri kintu cyose, akanipa amani, ampa amahoro, akanipa furaha. ampa umunezero. Mwa ile miniti muri ujya munota nikaona mtu anashimama karibu yangu, mbona umuntu ahagaze iruhande yanjye, ananiuliza, arambaza kanisa gani ko karibu na kwako? ngo nirehe shengero riri hafi yawe? Nikapana jina, nanga izina ryo shengero. unaweza mchungaji wa pale? ngo urashobora kumenya umwungere wahajya? Nikapana jina, ndatanga izina, akanipatia kabaru, amagakete, aseme dimanche avuga ngo kwa Mungu utebeba hii barua pale, uzocana irikete hajya, saa ibada inaisha, igihe igikorane kizoba giheze uipatie mchungaji. uyihereze umwungere. C'était pour moi la première fois kuri jewe ari umunsi wa mbere kukanyanga mukanisa, kwinjira mu ishengero, tena nilingiaka wa mbele, kandi ninjiye ubwa mbere narazindutse 7h saa moya, nilikuwa shekala kule nyuma, nari maze kwicara ari inyuma, baimbaji bakafa repetition, abaririmbyi baragira repetition, école de dimanche, ishure ryo abana kwa Mungu, ibada ikaanza, ikorane kiratangura, bakakaribisha batu wote, bakira abantu bose, mia bakunikaribisha je ntibanyakira juu ilikuwa kanisa ya mukartier, kuko ryari ishengero ryo muri quartier, bote mule bananijua, bose bari banzi, banasema Drago iko. baravuga ati ko yaja ntawuzi bikurikira. Acha nikwambie, reka nkubwire, kama watu bakujue, nimba abantu batakuzi, Mungu anakujua. Bwana irakuzi. Usitaki kujulikana na watu, ntugombe kumenyekana n'abantu, acha Mungu akujue. reka Imana ikumenye. Sema amena. Vuga amena. Mwenye akuitike leo utakwemera uno munsi atakuitika kesho. azokwemera ejo. Vuga amena. Vuga amena. Kisha ibada ikorane giheze, nikapatia mchungaji ile barua, njira rya kete umwungera, mchungaji akanikalisha, umwungera aranyicarika, akaniuliza, arambaza, unataka fata mafundisho ya ubatizo? atushaka ukurikira inyigisho z'ibatisimu? Nikasema ndio. ntego. Akaniuliza, arambaza, mubale babibi yako batatu, ati none muri ba bagore bawe batatu nabo wawapi ulishapana ako mali? Wawapi ulishaoa? ni uwahe warongoye wakoye? Nikasema hakuna. ndavuga nti nta numwe. Akaniambia hivi, arambwira ngo sasa rero uchagule mwenye unapenda uhitemo ukunda, na bale bengine bawili waache, bajya abandi babiri urekane nabo, kusudi uanze maisha ya Kristo, kugira ngo utangure ubuzima bwa Gikristo. saba naniambia nichagule. igihe bambwira ngo mpitemo, Ule wa kwanza umwe wa mbere alikuwa nisha gonda, alikuwa salukuni, yari yaronze, yaramerewe nabi, bumifupa bulikuwa na tugufa twarabaye tugufa. sasa mimi namwangalia hivi, igihe ndamwitegereje, mimi naona hapa huyu hapana, avuga ntuyu rero oya, nikapenda nichagule watatu, ndio alikuwa ngana kamwili kamuzuri. shaka ngo ntore ujya wa gatatu kuko niyo yarakigendeka. Saba napanga maombi kukanisa, igihe rero bateguye amasengesho ku ishengero, sauti kaniita, ijwi rirampamagara, Stefano, 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 Stefano. Stefano, Ni mimi nilikuchagula nije nagutoranije, na ni mimi ndakuchagulia mwanamke utaishi naye. kandi nije nzogutorera umugore uzobana nawe muri bajya batatu. Sasa Mungu anasema atanichagulia, Imana ivuga ko izontoranira, akanichagulia ule wa kwanza wa kugonda. isintoraniza wa wundi wa mbere ariko ndanga, Kwa kuogopa Mungu kubwo kubaha Imana nikamkamata tu vile, ndamwakira uko, lakini hakuna transmission. ariko nta guhererekanya, nta kundi.
tukaanza maisha ya Bukristo. dutangura ubuzima bwa gikristo. Nikapana mali kwabo na bibi yangu, ndaza kumukwa, tukabatizwa, turabatizwa, tukaanza maisha ya Bukristo. dutangura ubuzima bwa gikristo. Wapendwa katika Bwana, bakundwa mu mwami, hapa ndio maana mimi nasema mimi nabainvite. aha rero niyo mvuga nti ndabatumiye. Mimi naanza maisha ya Bukristo, natanga ubuzima bwa gikristo. masikini, mukene, iletre, atize, mayibobo, sina chochote, atana kimwe mfise, naanza maisha ya Bukristo. ntangura ubuzima bwa gikristo. Bitakuwaje? bizogenda gute? Nikaanza ile maisha, ntangura ubwo buzima. sauti ya kwanza, ijwi rya mbere, Mungu akaniambia, Imana irambye, nimekuchagula unagutoranije kusudi nikufanye kugira ngo nkugire ukuwe baba wa watoto yako. ube se w'abana bawe. Ya pili, icya kabiri, nimekuchagula nagutoranije nikufanye ukuwe mume wa mke wako, kugira ngo ube umugabo umugore wawe. Nikaanza jiuliza, ntangura kwibaza, mbo niko na watoto, ndafise abana, ndakuwa tena bababo haye, none nzoba se wabo? Kandi niko na bibi, mfise umugore, ndakuwa tena bwanake haye, none nzoba umugabo wiye gute? njo Mungu ataanza nifundisha Niho Imana yatanguye kunyigisha kuwa baba kuba se wa batoto w'abana ni tofauti na kuzala. biratandukanye no kubyara. Unaweza zala urashobora kubyara na hauko baba, utari umuvyeyi. njo Mungu ataniambia, nico Imana yambwiye. unaweza kuwa na bibi urashobora kugira umugore lakini hauko mume. utari umugabo. Kuwa mume kuba umugabo ni daraka, ni daraka, ni la responsibility. ni byujejwe. Njo Mungu ataanza niambia, niko Imana yatanguye kumbwira. ulikuwaka na banamuke wari ufise abagore lakini ukukuwa mume, ariko ni wari umugabo. ulikuwa na zala baravyara lakini ukukuwa baba. ariko ni wari se, ni wari aba. Njo Mungu ataanza nifundisha niho Imana yatanguye kunyigisha kenye bazazi yako bakukupatia, nico abavyeyi bataguhaye wewe ukipatia batoto yako, wewe ugihe abana bawe. kenye baba yako akupatiaka mama, ico so atahaye nyoko wawe, wewe ukipatie bibi yako, wewe ugihe umugore wawe. unasikia? urumva, Sina reference hata moya, nta na hamwe h'urufatiro nari mfise. sina reference nta karorero nari mfise byenye mimi natapatia batoto yangu, ivyo nashaka guha abana banjye. mie baba kunipaka abi, data navyo yampaye. byenye mimi natapatia bibi yangu, ivyo nashaka guha umugore wawe, baba kubipatiaka mama. data ntiyabihaye mama. Mi peke nilikomala, jewe ubwanje nakuze, mama yangu akunizala mama mvyara alinikatazaka yari yarambujije nisimuitake mama. sindamwite mama. Juu ya nini? kubera iki? Hakutaka babwana yake ntiyashaka ko abagabo biwazana bajue kama alishakazala. bamenya ko yavyaye. Sasa ujiulize, wibaze, unajua kama huyu ni mama yako, urazi yuko uyu ari mama wawe, lakini alishakukataza usimuite ariko mama. akaba yarakubujije kukwita mama wiwe. Ni kilonda, ni gikomere. nikakomala mimi naitaka mama yangu dada, nkura mushiki wanje ariwe nita mama mimi namuitaka dada, mama namwita mushikanje. Okay. ni kilonda, ni gikomere, ni mateso. namagogwa. Kuita mama yako dada, kwita mama wawe mushiki wawe ni mateso. namagogwa. Sasa niko naita mama dada, nkamwita mushiki wanje lakini mimi sione baba, kandi ntabona data. lakini mama siku mwa aliniambia, ariko umunsi umwe mama arambwira, banaume bote batakuwa nakuya kwetu, ngo abagore bose bazoze baza, abagabo bose bazoze baza hano, niko na baita ba papa. uzoze ubita so papa. Sasa uko na wa asubuhi haiko njoo wa midi, uwo mu gitondo nawe siwe wa saa sita, wa midi haiko njoo wa wa magharibi, saa sita siwe wo wa kumugoroba, magharibi haiko wa wo kesho. kumugoroba siwe w'ejo. Juu mamangu kuko mama wanje alikuwa mwanamke wa kiana, yari umugore akiri muto Kiana. kandi mwiza, alikuwa napendewa na wanaume. yarakundwa n'abagabo we. Niliona wanaume mwe, narabonye abagabo we iwacu, niliona barefu, narabonye barebare, banene, bembamba, bato bato, na wale wote nilikuwa nabaita papa. bajya bose rero nabita papa. Siku mwa nikauliza mama, umunsi umwe ndabaza mama, mbona huyu afanane papa wa jana? ko mbona uyu uno munsi adasa na papa wecu. Mama alinikamata munguo, yaramfashe mu nzozi, alinibeba nyuma ya nyumba, ngo anjane inyuma y'inzu, alinipiga, arankubita, akanambia koma koma. ikwe ya mwisho, cyo kibazo kibicanye umubajije, usiniulize tena, ntuzosubire kubaza byagutyo. nikakomana nele bilonda.
nkurira muri ivyo Mungu bikomeye. ananiambia Imana irambwira tu dois donner à tes enfants ce que ton père ne t'avait pas donné. utegerezwa guha abana bawe ico so atatanze ataguhaye. Ndabapatia nini? None nzobahiki Wapendwa katika Bwana, bakundwa mu mwami. ndio ushuhuda yangu. Iyo niyo ntaye yanje. Unaweza patia watoto yako Abana bawe urashobora kubaha byenye babako akukupaka. ivyo so ataguhaye. Unaweza patia bibi yako Urashobora guha umugore wawe byenye babako akupatia mama. ivyo so atahaye nyoko wawe. Wapendwa katika Bwana, Bakundwa mu mwami, tunayaweza mambo yote turashobozwa vyose katika yeye atutiaye muri we nguvu. aduha inkomezi. Mungu anachagula vyombo vidhaifu Imana itoranya ibinyantege nke kusudi afanye ajipatie heshima. kugira ngo yiheshe icubahiro yonyine. Mungu anachagulaka vyombo vyenye havina valeur Imana itoranya ibidakwiye kusudi sifa na heshima kugira ngo zimurudie. ishimwe n'icubahiro bimugarukeko. Mungu amenifanya kuwa baraka. Imana yangize umugisha. Wapendwa katika Bwana, Bakundwa mu mwami, nikaanzia pale. ntangurira ngaho. Namuna gani kupenda bibi, Gute gukunda umugore namuna ya kupenda watoto. kandi utakunze abana. Kupenda bibi Gukunda umugore na kupenda watoto. no gukunda abana. Mungu akanisaidia. Imana iramfasha. Nilishia ku 5e école primaire, Nahereje mu mwaka wa 5 tangura, lakini leo ariko uno munsi Mungu amenibariki. Imana yarameza. Garso wangu wa kwanza Umuhungu wanje wa mbere iko maître avocat. ni umuavoka, Dada yake mwanamufata umukurikira iko ingenieri mu agronomi. ni umu-engineer muri agronomy. Niko na bafie batatu banafatana. Mfise abakobwa batatu bakurikirana. Bawili batamaliza hii mwaka, Babiri bazorangiza uyu mwaka, batamaliza mu medicine, bazomarangiza mu kiganga. na mwingine naye atamaliza mwaka kesho Uwundi nawe yake, azoca arangiza mu mwaka naye ni medicine. n'umuganga. Niko na bagarso bawili Jonathan na Baraka biko banafanya droit, nabo balisha kwa mujede. Mfise abahungu babiri nabo Jonathan na Baraka nabo bariko bararangiza muri droit. David na Grace David na Grace biko ku secondaire. bari mu machure makuru. Grace ndio mtoto wangu wa mwisho, Grace niwe muhererezi wanje, iko ku 3e secondaire. ari mu mwaka wa 3. Unaona Urabona bienye mi baba akunipa, ivyo data tampaye nimebepatia watoto yangu. nabihaye abana banje. Juu ya nini? Kubera iki? Mungu anaweza anza na wewe, Imana yashobora gutangurana na wewe lakini hatamaliza na wewe. ariko ntirangizanye na wewe. Nataka nikwambie Nashaka nkubwire bienye Mungu atafanya na wewe, Imana ikora na wewe atafanya na wewe vitu vidogo, ni bito cyane, lakini vitu vikubwa ariko ibintu bikomeye atabifanya na azobikora batoto n'abana ya batoto ya batoto ya batoto ya batoto yako. babana bawe. Sema amena. Amena. Mie peke Jewe jenyene ku miaka 13 ku myaka 13 nilikuwa maibobo, nari mayibobo, niko nabeba mizigo musoko, natwara imizigo mu isoko. lakini Grace Ariko Grace ku miaka 10 ku myaka 10 ku miaka 10 alikuwa nishajua kutembeza mutugari. yaramaze kumenya gutwara imodoka. Mutugari ya nani? Imodoka yandi Ya baba yake. ya se wiwe. Nilimfundisha Naramwigishije ku miaka 10. ku myaka 10. Mi peke niko namfundisha kutembeza. Jewe ndiko ndamwigisha. Bale bafie bangu bote Bajya bakobwa banje ni bose bashoferi. n'abashoferi, Juu nilibambia kuko narababwiye mie jewe sikupataka baba, sinabonye data, lakini nyie ariko mwebwe mumepata neema mwagiriwe ubuntu ya kupata baba. bwo kuronka so. Nyie Mwebwe munapasha mupate byote binye baba kunipaka. mutegerezwa kuronka byose data tampaye. Zaidi ya ile, Hejuru y'ivyo bale batoto bajya abana ni batumishi ya Mungu, n'abakozi b'Imana ni baimbaji, n'abaririmbyi, ndio banongoza sifa na mabudu bo mu kanisa. barongora gutazira mu ishengero, Banongoza école de dimanche, barongora ishure ry'abana kuwa na Mungu. Mungu anatusaidia. Imana ikadufasha. Bibi yangu Umugore wanje ukimwona leo umubonye uno munsi hautaitika, ntiwovyemera. alishaka nenepa, Arabyibushe, ashakuwa na manyama. narashizeko izindi nyama. Mi peke na muangaliaka, Ubwanje ndamuraba mimi najiuliza nkibaza hizi manyama zilikuwaka wapi? izo nyama zari hehe? Alishanenepa, Yaravyibushe, alishakuwa bien, yarabaye neza, alishakuwa bon, yarabaye neza bien, neza cyane. bon. Bo Juu ya nini? kubera iki? Nilimwambia hivi, Naramubwiye nti usisabie ntuzoharure bienye nilikufanyaka, ibyo nagukoreye, lakini uniangalie leo, ariko ndabu no munsi nitakufanyia kitu nzokukorera akantu kenye baba kufanyia mama. ico data tagiriye mama. Na leo
nuno munsi mke wangu umugore wanje mimi naanza muita mama wa injili. ndashobora kumwita mama w'ubutumwa. Ule mwanamke alisiporte, ujya mugore yarihanganye, alisiporte, arihangana, alisiporte. arihangana. Tumelala njala na yeye, twararanye inzara nawe. nakumbuka makati tunaanza maisha ya Bukristo, ndibuka igihe twatangura ubuzima bwa Gikristo, tulikuwa tunalala kukitanda yenye tunatia ko bumabiti wa kuikalia mu mafiga, twajyama ku gitanda ushigikiza twa dutebe tudusonga bugari, na kama tutageuka duhindukiye gato unalamusha mwenzako, ukavyura umugenzi, na kama ukumulamusha kumuvyutsa, kama ukumulamusha utamuvyukije, ukigeuka uhindukiye na weye na kitanda na mwenzako kitanda insanga hasi, ucuvyumva. sitasabia kitanda ilituvunjikia mara ngapi. igitanda cyadusenyukiyeko kesho, sitasabia. sino harura. Ule mwanamke akangoya, ujya mugoro ararindira, akangoya, ararindira. nikaendelea, ndabandanya, nikafika kwenye kusudi nikule, ndashika kugira ngo nshobore gufungura. nilikuwa nabeba sashe mushoksi, nafata sashe nkayishira mu ishesheti. nikifika kwa Mkristo, nshitse ku Mukristo, bakinipa bugali, bampaye ubugari, mimi nakunywa supu, je nkanywa isosi, nakamata mboga, ngaca mfata imboga, mimi natia mu bugali, nashira mu bugari, mimi natia mu sashe, ngakubita mu isashe, mimi nabeba kunyumba, kugira ngo nawe ndamushira. njo rasio. niyo rasio. Nilikuwa nakata bugali mu sashe, nakata ubugari mu isashe, mimi napatia batoto hivi, ngahereza abana guki, yenye nabakia ibisigaye mimi napatia bibi yangu, ngaho umugore wanje, mimi naenda piga magoti pale, gaca ngenda gufuka mahali, mimi nalia, nkarira, mimi naambia Mungu, nkabwira Imana, vraiment none vraiment none byukuri vraiment byukuri mwanamke atanikufia na njala, none umugore azomfirako n'inzara, batoto batanikufia na njala, abana bamfireko n'inzara. sauti mwana niambia hivi, ijwi rirambwira, Stefano, ngo Stefano, byenyoko na nilomba ivyo uri kuransaba habifanane na byeniko na kutayarishi, nibisa n'ivyo ndiko ndagutegure. nikaambia Mungu, ndabwira Imana, ndakufa sibione. ntinzopfa ntabibonye. Reka Sauti ya Mungu inarudia kuniambia, ijwi rirangaruka rirambwira, hautakufa, ntuzopfa, utabiona. uzobibona. Nilivala pantalo na ala bilaka huku koti, nambaye ipataro yuzuye ibiraka hose, nikangoya, ndarindi. ule mwanamke akavumilia. ujya mugore arihangana. Leo uno munsi Mungu ametubariki, Imana araduheza, Mungu ametubariki, Imana araduheza, Mungu ametubariki. Imana araduheza. Bandugu, mimi natoka mbali, bene data, navuye kure, mimi natoka mbali, je navuye kure, mimi natoka mbali, navuye kure. sina boga kushuhudia Yesu, nta ngoba mfise cyangwa isoni ryo gushingira na Yesu, sina haya ya kushuhudia Yesu. asoni yo gushingira na Yesu. Kama kuko mtu humu nimba hariho umuntu hano mwenye angali na mashaka juu ya Yesu, agikekeranya na Yesu, mimi nakia nikwambie, nje kukubwira, kama ulifanya erreur nimba warihenze kuokoka, gukizwa, bakia mwa ile erreur, guma muri ko kwihenda. mimi nasema hivi, nimba kama warihenze, kuko mtu hapa nimba hari umuntu hano mwenye angali anajiuliza acibaza niliokokea nini, ngo kubera kinakijijwe, kama ni kweli ulifanya erreur, nimba byukuri warihenze, tugumamwo, tukufie tu mu Yesu. tupfire muri Yesu. Kama tutakufa, nimba ari gupfa, tukufie tu mu Yesu. tupfire muri Yesu. Kama tutapata, nimba tuzoro, tupate mu Yesu. turonke muri Yesu, Jamais kurudia nyuma. ni usubira inyuma. Mimi nakia nikwambie, je kukubwira, mwenye anashimama mbele yako, uhagaze imbere yawe, yenye niko nakwambia ni ushuhuda sasa. ibi ndakubwira leo ni ntaye. Mungu amebadilisha kila kitu, Imana yarahinduye buri kintu cyose, kila kitu. ikintu cyose. Ndio maana nimeita dunia mzima nico gituma ntumiye ku isi yose, niambie watu, mbwira abantu, hakuna mashaka ya kuokoka, nyango warakijijwe, hakuna mashaka ya kutumikia Yesu, gukorekerera Yesu, hakuna mashaka na wokovu. agakiza kawe, Wokovu ni yote katika yote. agakiza ni kose muri byose. Ukiokoka ukijijwe inatosha. birahagije. Unaweza lia leo,
urashobora kurira uno munsi lakini kesho hautalia. ejo nturire. Unaweza kataliwa leo, urashobora kwanga uno munsi kesho hautakataliwa. ejo ntiwankwe. Unaweza zarauliwa leo, urashobora kubusuzugura uno munsi kesho utaheshimiwa. ejo ugakubahwa. Ukianza maisha ya Bukristo, utanga ubuzima bwa gikristo, usiloge kurudia nyuma. nturote usubire inyuma. Acha mwenye kuna kutukana leo, reka ubikora kurutuka uno munsi, kesho ataangalia watoto yako, ejo azoraba abana bawe ananyamanza. ahore. Ujiulize mayibobo, wibaze mayibobo mwenye ana baba, utagira se. leo niko na watoto 10, uno munsi mfise abana 10, watoto 10 abana na 10 wote ni basomi, kandi bose bari lisansie. lisansiye, Mimi sina certificate, ariko je singira na certificate, lakini diplome ziko 10 mu. ariko diplome ziri hajya 10. Tu n'es pas l'esclave du péché de ton père. ntabwo uri umuja w'icyaha cya so. Tu n'es pas l'esclave du péché de ta mère. nturi umuja w'icyaha cya nyoko. Tumbukia mu Yesu, injira muri Yesu, utaone vile Mungu atafanya. uzabona iby'Imana ikora. Mimi ndio mimi nakuwa adresi ya mamangu. ni jewe ndi adresi ya mama wanjye. Batoto bote mamangu alizala bajulikane. abana bose mama yabyaye ntibazwi. Ilishakuwa tu mamake na munongo. usanga ari mama wa munongo, Mamake na munongo. nyina wa munongo. Mimi ndio mama alikataza nisimuite mama. jewe mama yanyangiye ko ndamwita mama, Lakini leo ariko uno munsi iko na fiere kuitwa mamake. arishimiye, aranezerewe kuba nyina wa munongo. Mamake na munongo. nyina wa munongo Na kila kwa napita, anahaciye hose, kote kwa napita, ahaciye hose banamuitaka baramuhamagara mamake na mtumishi. nyina w'umukozi w'Imana. Siku moja aliniambia hivi, umunsi umwe yarambwiye unani nilikuwa napita tu, ngo urazi nilikuwa napita umbarabara, ariko ndarengana mu ibarabara, mtu mwaka nisalimia, umwe arandamutse akanipa $50 amadolari 50, aseme mama, arambwira ati mama, wende uze bunga, ati genda ugura agafu, ulizalaka mtumishi wa Mungu, wabyaye umukozi w'Imana. Yes. ukiokoka ukijijwe usilogwe kurudia nyuma. ntuzorogwe gusubira inyuma. Sikia jinsi Paulo anasema, umviriza icyo Paulo avuga, la folie de Dieu, ubupfu bw'Imana. ndio français nasema ubupfu bw'Imana, la folie de Dieu, ubupfu bw'Imana, la faiblesse de Dieu. intege nke z'Imana. Makati Mungu anakuokoa, igihe Imana igukiza, anataka kukufanya ukuwe tekste ya maisha yake. yashatse kukugira ubuzima bwawe bumeze neza. Mungu anataka kufanya kuwa tableau publicitaire ya Imana ishaka kugira icyitegererezo. batu saba banakuwa banakuangalia, abantu igihe bazo bariko barakuraba, bakose vya kusema, babura ibyo bavuga, banyangule tu macho, basamura amaso gusa, basi mwanaweza fanya hivi, bavuge mwenye anaweza fanya hivi ati ushobora gukora ibi ni Mungu tu. ni Imana yonyene. Ambia mwenye kwa karibu yako, mubwire uwo mwicaranye, Mungu hana haya kuitwa Mungu wako. ati Imana niterwa isoni no kwitwa Imana yawe. Muna siku moja, mu munsi umwe, muna siku moja, umunsi umwe, siku moja umunsi umwe, mkutano ilikuwa pale Ngozi, igikorane cyari ibereye hari Ngozi, nikaalikwa ndatumigwa. siku ya kupresente bahubiri, umunsi berekana abaza kuvuga ubutumwa. mama ehe, kulikuwa bahubiri kutoka Canada, hari abavuga ubutumwa bavuye kutoka muri Amerika, Canada no muri Amerika. bahubiri bakubwa, abavuga ubutumwa na bakomeye bakaanza bapresente. batangura kuberekana. Mkutano yetu ya Ijumaa igikorane cyacu cy'indwi tuko na bahubiri, turafise abavuga ubutumwa, bakaanza. baratangura. Huyo anatoka Amerika, ati wavuye muri Amerika, banataya masomo yake, bavuga amashure yiwe. banataya na huyo anatoka Canada, ati uvuye muri Canada, banataya. baravuga. Kwenye nilikuwa aho narindi nikaanza tetemeka, ntangura guhinda agashitsi. sasa batanifika, naho banshikirira batasema nini? baza kuvuga ngo iki kuri jewe. Mwenye alikuwa anakaribisha akaendelea, uwo ariko aratanga kazi arabanda, akanifika hako. anshikako. Mwenye atatuhubiri wa mwisho ngo uza kuvuga ubutumwa no munsi arangiye ni evangeliste, ni umuvuga butumwa, anatoka pale Bukavu. ava hajya i Bukavu. Nikaenda ku hoteli, nja ku hoteli, sikulala, sinajyamye, nikikala chini, nicara hasi, nikaanza ambia Mungu, na wewe ntangura mbwira Imana nti none wewe na unaweza nileta mu watu sawa hapa, wanzanye gute muri aba bantu b'amasenta? ndasema nini sasa? none nza Kwenye kuvuga kuko ba daktari, ahari abadokiteri, ndasema nini mimi? nza kuvuga iki? Nikalia, ndarira.
Silikuwa ma 3h du matin. hageze saa 9 y'ubuca Nikasikia kwa sababu vile mtu ananipiga hako. numva nk'umuntu ankubise gutya Akaniambia hivi. arambwira ngo Stefano, joueur wote, umukinyi wese haangali yake kumwenzake joueur. ntarabira kuri mugenzi we ivyo uwundi mukinyi, Anaangaliaka kwa entraîneur. arabira ku mumenyereza. Mi Mungu njo Gani entraîneur. wakinisha umumenyereza, yego niwe nyene Imana niyo entraîneur, Na mimi niyo mumenyereza. mimi ndio nilikuselektione. Jewe nije nagutoranije, Chunga wakati yako. wewe rindira umwanya wawe. Nikalamuka nikashukuru. Ndavyuka ndashima. Samedi Kuwa gatandatu mzee akashimama. Mutama arahaguruka Akasema leo aravuga ngo uno munsi mhubiri wa leo muvuga butumwa uno ni munsi evangeliste muno. no muvuga butumwa munongo. Nilishimama tu. Ndahaguruka Nilianza tu. ndatangura Je suis nitwa ce que je suis par la ndicondi grâce. kubwo ubuntu bw'Imana. Mukutano Igikorane cyose kasambarana. byari bikomeye, Batu bakajazwa. abantu baruzuzwa. Nilitoka kumazabao. Navuye ku gicaniro Mimi nakia kuteremuka kukiti. manutse ngiye ku ntebe, Bale bazungu bote. babazungu bose Kutoka b'amasepa, Canada. babandi bavuye muri Canada Biko b'amasepa nanisalimia. komakomeye, Biko nanisalimia. bandamutsa Biko nanisalimia mu anglais. bandamutsa mu cyongereza, Na mimi sikiyue. nanje nakizi Nikama tu yes. yes nivugira yes. Hallelujah! Amen. Mungu anachagulaka. Imana niyitora, Mungu anachagulaka. Imana niyitora, Mwenye alikuchagula wagutoranije anakujua. arakuzi, Mwenye anakuchagula wagutoranije anakufahamia. Mwenye arakuzi, alikuchagula wagutoranije alikuseleksione na yaragutoranije bufupi yako na burefu yako n'uburebure na bwawe bwembamba yako na bunene yako. n'ubunini bwawe, Ujue francais haujue francais. Mwenye alikuchagula wagutoranije anakujua. arakuzi, Usijizarau, ntiwisuzugure, usijiue. ntiwiyice, Mwenye alikuchagula wagutoranije anakujua. arakuzi. Ananituma nikwambie, Yantumye ngo nkubwire hana haya ngo nta soni ya kuitwa Mungu wako. agira yo kwitwa Imana yawe. Ananituma nikwambie, Yantumye ngo nkubwire aone haya ngo nta soni ya bimutera kuitwa Mungu wako. kwitwa Imana yawe. Bakia vile ulivyo, Kumukuri kisi ulivyo, kuri anakujua. arakuzi, Yenye abiko leo ibitari uno munsi utaviona kesho. uzobibona ejo, Mwenye akuitike leo, ibitakwemera uno mwenye munsi akuitike leo itakwemera uno munsi atakuitika kesho. azokwemera ejo. Nakiasema na mtu moya hapa, Ndiko ndavugana Mungu n'umuntu, anaenda inogire, Imana yo mwijuru, anaenda inogire, Imana igiye gutanguza, anaenda inogire igiye kuinogira bazimu yake ku maisha yako. ubupfu bw'Imana. Mungu anataka inogire bazimu yake. Imana. Mungu anataka kuinogire. Irashaka kubugira bushasha. Akili ya Mungu Ubwenge bw'Imana haifike kuyetu. ntibushika ku bwacu. Ukimutafutia mukichwa yako Umurondere mu mutwe wawe hautaitika. ntuzobyemera, ntuyimwemera. Angalia mweko mbele yako, Raba uri imbere yawe, ona kwenye anatoka, raba iyo avuye, ona kwa anafika. raba hashitse. C'est ça ce qu'on appelle la folie de Dieu. Ico nico twita ubupfu bw'Imana, C'est ça ce qu'on appelle la folie de ico Dieu. nico citwa ubupfu Mimi bw'Imana. nakia kwambia, Jenje kuko mwenye alikuchagula wagutoranije haone haya ntagira isoni ya kuitwa Mungu wako. zo kwitwa Imana yawe. Mungu ananituma nikwambie, Imana yantumye nkubwire, uko na vitu tatu ya kufanya tu. ufise ibintu bitatu byo gukora gusa. Andika pale. Andika ngaho. Kitu ya kwanza, Ikintu ca mbere, kitu ya kwanza, ikintu ca mbere, hivi Mungu Imana hakusikilie haya ntiyumva isoni. wewe. Wewe Kitu ya kwanza ya kufanya, ikintu ca mbere cyo gukora, ishi maisha ya utakaso. ba mu buzima bwejejwe. Kuna mtu anasikia hapa anasema Hari amen. umuntu yumvise ngo avuge amena. Kitu ya kwanza, Ikintu ca mbere, mwenye alikuchagula wagutoranije hakusikilie haya. atagutumbira isoni. Vile tu Mungu hakusikilie haya. Imana nigutegwa isoni no kwitwa Imana. Siri ya kwanza yako, Ibanga rya mbere ryawe, tembea katika maisha ya gendera utakaso, mu buzima bwejejwe, maisha ya kujitenga na dhambi. ubuzima bwo kwitandukanya n'icaha. Vuga amena. Sema amena. Hivi tu Mungu hakusikilie haya. Imana unyene nigutegwa isoni no kwitwa Imana yawe. Dieu n'a pas honte d'être appelé Imana ton Dieu. nifise isoni yo kwitwa Imana yawe. Secret numéro 1.
ibanga rya mbere hiyo unapasha tembea nayo. utegerezwa kugendana. Tembea tu katika maisha ya utakaso. Gendera mu buzima bwejejwe. Jitenge mbali na dhambi. Bitandukanye kure n'icyaha. Mungu Imana atakushangaza. izogutangaza. Una siku niliingia mwavyo mara ya kwanza. Urazi umunsi ninjira mu ndege ubwa mbere. Ilikuwa mu 2001. Hari mu 2001. Sasa mimi nikalamu. Ndicaramwo. Niko naambia Mungu. Mbwira Imana. Hii anvia wezi tuwa musoko ya kadutu ba mwizi na bale ba maibobo banone mimi natoka hapo. Ni indege nshobora kururukira ari muri rya soko ya kadudu bajya abantu babasuma bose bambone ndayivuyemo. Sanvio liruka. Igihe indege yaguruka Nikabana kiti. Ndafata intebe we. Nikaambia Mungu nisaidie nisitapike basi. Nangura kubwira Imana ndifashe basi sindawe. Kumbi Mungu iko anacheka tu. Kumbi Imana iko iritwengera. Pale akaniambia. Hajanye n'Imana irambwiye. Niko na kuonjesha. Ni imponjo. Niko na kuonjesha. Ndiko ndaguhonja gusa. Maibobo. Leo. Uno musi. Mapasiporo ku mufuko. Mapasiporo ari mu mufuko. Pasiporo. Muko mavisa. Harimo amavisa. Haiko mavisa ya kwenda mu mutugari. Mu manvio. Ntabwo ari amavisa yo kuja mu modoka, mu ndege. Ishi maisha ya utakaso. Mu buzima bwejejwe. Mungu atakushangaza. Imana izogutangaza. Marcher dans la vie de la sanctification. Gendera mu buzima bwo kwezwa. Jitenge mbali na dhambi. Bitandukanye kure n'icyaha. Chukia dhambi. Wangicha. Katala dhambi. Anka icyaha. Mungu Imana atakushangaza. izogutangaza. Vuga amena. Sema amen. Vuga amena. Sema amen. Tuambiane kweli. Tubwizanye ukuri. Eske ni kwa mubaya? Mbega ndi mubi? Eske ni kwa mubaya vraiment? Mbega ndi mubi? Nikiingia mu buyenzi pale figa naneza nikatala. None ninjiye mu buyenzi ubu hari umukobwa yonyanka. Sikia nikwambie. Umviriza ndakubwiye. Mungu akukuchagula juu ya watu wote. Imana niyagucaguriye abantu bose. Mungu alikuchagula juu yake pekee. Imana yagutoranije ku bwawe yonyene. Mungu alikuchagula juu yake. Imana yagutoranije ku bwawe yonyene. Hapana waza kama uko wa watu wote. Hano urashobora kubura uwa bose. Usiwaze. Niwibaze. Kama uko wa watu wote. Nguru uwa bose. Uko wa umoya. Urumwe. Wa Mungu pekee. W'Imana ubwayo. Tu es le trésor de celui qui t'a choisi. Ubutunzi bwagutoranije. Sanctifie-toi. Wezwe wewe gusa. Marchez dans la sanctification. Gendera mu kwezwa. À cause de celui qui t'a choisi. Kubw'ujya yagutoranije. Sonona vile niko. Tubona ukondi. Mwanaume mwenye kuna passport. Wafise passport. Ni mwanaume wa heshima ti. Uba wubashwe. Lakini mi peke. Ariko je ubwanjye. Mimi najua. Ndazi. Mwenye alinichagula. Wantoranije. Hakunichagulia watu wote. Nyantoranirije bose. Alinichagula juu yake peke. Yantoranije kubwiwe. Je suis l'instrument de celui qui m'a choisi. Igikoresho cy'uwantoranije. Hata nipite wapi? Nubwo noca he. Hata banamuke balalishe macho. Nubwo abagore bakobwa borerembuza amaso. Mimi ndasema tu. Genda vuga. Usifanye erere. Ntukere ikuntu wihende. Mie niko mali ya Kristo. Genda ubutunzi bwa Kristo. Vuga amena. Vuga amen. Vuga amena. Sema amen. Vuga amena. Sema amen. Vuga amena. Sema amen. Marchez dans la vie de la sanctification. Gendera mu buzima bwejejwe. Sema amena. Vuga amen. Mungu atakushangaza. Imana izogutangaza. Na vingine uyabijua. Nibindi urabizi. Kuna mtu anasema amena. Ari wundi. Na vingine uyabijua. Nibindi urabizi. Hauyabijua. Nturabimenya. Tembea tu mu utakaso. Gendera mu kwezwa. Mungu atakushangaza. Imana izogutangaza. Kuna mtu anasikia sema amena. Hari umuntu yobyumvise. Siri ya pili. Ibanga rigira kabiri. Toa cha 10 na sadaka. Tanga ikigira 10 n'amashikanwa. Hakuna mtu anasema amena pena. Aho nawe uvuga amena. Ambia mwenzako hapana kwa mchoyo. Mubwira ati nube uwimana udatanga. Toa cha 10 na sadaka. Tanga 10 n'amashikanwa. Utaona jinsi Mungu atakushangaza. Uraza kubona ingene Imana igutangaza.
Usikwe mwizi kwa Mungu. ntube umusuma ku Mana. Ukikuwa mwizi kwa Mungu, ubaye umusuma ku Mana, hata shetani naye atakukatala. na shetani azokwanga. Wewe mwenye unaiba Mungu, none wiba Imana, shetani atakwambia wewe mwenye unaiba shetani Mungu. yokubwira ati mbega wewe wiba Imana, Unaiba omnipresent, wewe wiba Imana ihoraho, omnipotent, Imana ishobora byose, omniscient. Imana isize Sasa byose. mie shetani none je shetani siwezi kukupokea. sinshobora kukwakira na cyewe. Bamwizi ya 10 shetani hawezi baitiki. abasuma b'icicumi shetani ntashobora kubemera. Unaiba mwenye iko macho. none wivye ufise amaso, Ukiiba Mungu, ukiba Imana, shetani naye anakuogopa. Imana shetani nawe aragutinya. Anakuuliza ulipitia wapi sio ulimuiba? Ulipitia wapi sio uliiba Mungu? waciye kugira ngo wibe Imana. Unaiba omnipresent, wiba Imana omnipotent, Imana ishobora omniscient. izi byose. Ukiiba ule, ijya uyivye. sasa mie shetani. none je shetani osiga ngaraga. Deuxième secret, ibanga rigira kabiri, kusudi Mungu amanifeste folie yake kwako, kugira ngo Imana igaragaze ubupfu bwayo kuri wewe, toa 10 na sadaka. tanga icicumi n'amashikano. Eski kuna mtu kunanifuata pala sema hari umuntu ariko arankurikira ajya yovuga amen. toa 10 tanga ikigira 10 na sadaka yako. n'ishakanwa ryawe. Mungu Imana hautamushitula na vyenye alikupa, ntuzoikangisha ibyo yaguhaye, lakini Mungu ariko Imana utamushitula na vyenye unamupa. uzoikangisha ibyo uyihaye. Mungu anataka aone kisu ulisimama. Imana ishaka ibona ingene uhagaze. So nakuya hapa, uje ngaha, Mungu anashimamaka hapa Imana ihagarara hano hapa. aha. So nakuya, igihe uje hano, Mungu iko naangalia kiatu unavala, Imana iraba ikirato wambaye, anaangalia nguo unavala, karaba impuzu wambaye, anaangalia na portefeuille yako. ikaraba na portefeuille yawe. Sa unakuya hapa, igihe uje ngaha rero, sa tu unatia hapa, igihe ushize ngaha, Mungu naye anaikamata, Imana nayo icifata anainyorosha, ikayigorora, anakuangalia, igaca ikuraba, anaangalia na ile noti, ikaraba na ya noti, sema vraiment igaca ivuga ati by'ukuri na nakuuliza, hanyuma igaca ikubaza eske vile unafanya unavijua? ati mbega ibyo ukoze urabizi? Unayo unafanya? urazi ibyo ukoze? Mungu akikupa $1000, Imana iguhaye dolari 1000, manake anakuambia unibebe $100 kukanisa, nukuvuga ngo bikubwiye ngo idolari 100 uzinjaniye kwishengera, na hii 900 njoo yako, iyo majana 9 niyo gwawe, 900 njoo yako, amajana 9 ni gwawe, unifikishie tu 100. ushikanire jewe 100. Sasa unakula 900 ugacuja n'amajana 9 na unakula na 100. ni 100 ukaja. Mungu naye anakuangalia, Imana nayo igacikuraba, anauliza Gabriel, igacibaza marayika Gabriel, kati ya 100 na 900 ya wapi njoo ya mingi? ati hagati y'ijana n'igihumbi n'amajana 9 ni byinshi n'ivyaye. Malaika anasema mimi nadhani 900. Marayika gacavuga ngo je nibaza ko amajana 9. Huyu nilimupa 900 ati rero raba uyu namuhaye amajana 9 kusudi anifikishie 100 kugira kukanisa. jewe antwarire 100 gusa, Anakula na 900, anakana amajana 9 anakula na 100. ni 100 raja. Chaba anauliza Yesu, agacabaza Yesu, unaona ina huyu mtu? ati raba uyu muntu rero. Yesu yeye Yesu wewe anafungula tu ile ngambo ya kushoto, aca yugurura mukuru uri kujya kuboko anasema kw'ibubamfu, so unakumbuka kama mukuki ilinipitaka hapo? agaca avuga ngo ntiwibuka yuko icumu baricumise mu rubavu rigaca ngaha, Muhurumie kwanza, ati mubabarire, ndatuma Munongo ndaza gutuma Munongo aende amukumbushe, agende kumwibutsa, akose atakuwa mzima. hanyuma araba muzima. Siri ya pili, ibanga rigira kabiri, ni kutoa 10 na sadaka. gutanga igira 10 n'amashikano. Vuga amen. vuga amen. Uko na valere mkubwa, ufise agaciro kanini cyane. ile so nenda toa 10, igihe ugenda gutanga Mungu anakuangaliaka, Imana irakuraba, anasema vala ikavuga ati raba l'homme selon mon cœur. raba umuntu ahuze n'umutima wanje. Ce que vous donnez à Dieu, icyo muha Imana ça détermine la valeur de Dieu dans ton cœur. kigaragaza agaciro kawe kuri ku Mana.
Mungu Imana atakuangalia tu vile ulimupa. irakuraba kujya wayihaye. Sema amen. Vuga amen. Kenye ulimupa Mungu Ico wahaye Imana njo kenye atasemaka. nico izovuga. Vuga amen. Sema amen. Siri ya tatu. Ibanga rigira gatatu. Siri ya tatu Ibanga rigira ni gatatu. kuwa na moyo wa ukarimu. Karimu no L'hospitalité. kugira umutima utanga indaro. Roho ya ukarimu. Umutima wo gutanga indaro. L'hospitalité. Gutanga indaro. Ni kusema nini? Nukuvuga iki? Kuna watu Hari abantu benye balishanyangula mikono kwa Mungu. baramaze kuduza amaboko hejuru. Mungu nikumbuke. Mana nyibuka. Nikumbuke. Nyibuka. Nikumbuke. Nyibuka. Nilikia fani ni mwa hii dunia. Inaje gukora iki muri iyi si? Bale watu. Bajya abantu. Mungu Imana hawezi shuka ntizururuka kusudi ajibie bale watu. kugira ngo yishure bajya abantu. Atakuchagula wewe. Izotoranya wewe. Atakamata pesa. Atora amafaranga. Atakamata mali. Azofata ubutunzi. Atakamata butajiri. Azofata ubutunzi. Atatia mikono yako. Abushire mu maboko yawe. Kusudi wewe Kugira ngo wewe uende ujibie ku mahitaji ya watu. ugende wishure bijya bibazo by'abajya abantu. Mungu hana mwili. Imana ntifise umubiri. Lakini vile alikuchagula wewe. Ariko uko yagutoranije wewe. Anataka aingie ndani yako. Yashaka yinjire muri wewe. Akupeleke. Igutware. Wende ujibie ku mahitaji ya watu. Ugende kwishura bijya bibazo by'abajya abantu. Vuga amen. Sema amen. Vuga amen. Sema amen. Njo Biblia nasema. Nico Biblia ivuga. Nilikuwa njala. Ngo nari nshonje. Mukanipa chakula. Mumpa ico kurya. Nilikuwa na kiu. Nari nyotewe. Mukanipa maji. Mumpa amazi. Nilikuwa mu prison. Nari mu ibohero. Mukaenda niangalia. Muraza kunda. Banauliza Yesu. Hanyuma babaza Yesu. Tulikuona wapi? Ngo twakubonye. Yesu anabambia. Yesu arababwiye. Bienye mulifanya kwa hao wadogo. Ati ico mwakoze kuri bajya bato. Njebe mulifanya kwangu. Je mwabikoreye. Ayubu Yubu anaambia Mungu. abwira Imana. Nilikuwa macho ya bipofu. Ngo nari impumya amaso. Nilikuwa kinywa ya babubu. Nari akanwa k'abatavuga. Nilikuwa wimbo wa mayatima. Nari indirimbo y'imfuvyi. Nilikuwa furaha ya bajane. Nari umunezero w'abapfakazi. Nilikuwa miguu ya bilema. Nari amaguru y'ibimuga. Mungu alipoangalia Imana yitegereje akasema tangia leo iravuga ngo guhera uno munsi murudishie Ayubu vitu vyake mara mbili. Musubize Yobu ivyo yarafise kabiri. Mwenye iko na roho ya ukarimu. Wafise umutima w'impuhwe. Mungu iko tayari kumupatia Imana vitu. iriteguye kumuha ibintu. Vitu vya Mungu vinapasha vikale kwako. Ibintu vy'Imana bitezwa kuba biri wawe. Vuga amen. Vuga amen. Mchana wa leo kuri uno muhinga mimi nataomba na mtu mmoja hapa. Ndashaka nsengane n'umuntu umwe. Vile ndio Mungu aliniambia. Muko Imana yambwiye. Ikiwa uko hapa. Ni waba uri hano. Uko hapa. Uri hano. Na unasikia kwa maisha yako. Ukaba wumva mu buzima bwawe. Mu maisha yako. Mu buzima bwawe. Kwa kweli. Byukuri. Wewe na cha 10 hamusikizana. Wewe nibijanye n'icicumi mutumvikana. Ile ndio maombi ya mchana wa leo. Aya niyo masengesho y'uyu muhinga. Unaamini nilikuwa mwizi? Urazi jewe nakubwiye ko nari umusuma. Kusudi nitoe cha 10. Kugira rero ntange icicumi. Ili kamata wakati. Byafashe igihe. Ndio Mungu ataniambia. Ni Imana yambwiye. Uko na jiloga. Muri kuriroga. Siku niliingia mu maisha yangu. Umunsi ninjira mu buzima bwanjye. Kujua kutoa cha 10 na sadaka. Kamenya ibijanye no gutagira 10 n'amashika. Mungu amebariki. Imana arahezagiye. Unaweza kuwa hapa kuna mara unapuuzia. Urashobora kuba uri hano. Unapuuzia. Ugabanya. Lakini hata nikwambie. Ariko nashaka nkubwiye. Kama tu uko hapa. Nimba uri hano. Unayua kwanza. Urazi tangia janvier. Ko guhera mu kwezi kwa mbere. Mpaka leo. Ushika uno munsi. Hauyatoa cha 10. Uratanga ikigira 10. Taomba na wewe. Ndasengana nawe. Ile kidole shetani kuna kushota. Rujya rutoke shetani ariko ragutunga. Ianguke. Rukoroke. Kama uko hapo unajikuta uko mwizi wa cha 10. Ni waba uri hano ukisanga uri umusuma w'ikigira 10. Mchana leo napona. Kuri uno muhinga murakize. Nitaomba pamoja na wewe. Ndasengana nawe. Ikiwa unajua uko pale. Ni wabuzi neza kuri. Una miaka utoe cha 10. Myaka ingaho una miezi utoe cha 10. Amezi utatangira 10. Tutaomba pamoja na wewe. Turasengera hamwe nawe. Simama tuombe pamoja. Haguruka dusengere hamwe. Mungu akubariki.
Imana iguheza. Haiko kukawia, ni baba yako ndio kunasema na wewe, haiko mie. Ntabwo ari ibintu byo guteba no byo kunegosia kuko ni papa wo mwijuru avugana nawe. Ni Mungu baba yako anasema na wewe. Ntabwo ari ni Imana yo mwijuru ivugana nawe. Mungu yuko ananiambia nikwambie. Imana yo yambwiye ngo nkubwire. Sasa unakula cha 10. Igihujya ikigira 10. Yenye alikupatia njoo ya mingi kuliko cha 10. Bujya ivyo yaguhaye nivyo birenze ikigira 10. Kama unajua kabisa kwa kweli uzi neza umekula cha 10 yuko wariye ici 10, shimama tuombe. Haguruka dusenge. Satani wa mubiyamba zandimbangarara ngwatura sinyan mishi yaku muriro hari kwatashobo shingura kari kumusara Yesu ninjia we ninjia ye jane Yesu yatego moranywa meza isokwe manuni misi yose funga macho yako, garamaso yao, inua mikono yako miwili juu. Aya muduzi biganza vyawe hejuru bibiri. Mungu ni Mungu wa huruma. Kuko Imana ari Imana y'imbabazi. Mungu haiko ofida. Imana ni imbabazi. Mungu haiko DGI. Imana ntiri. Mungu haiko inesese. Imana ntiri inesese. Wa kutulipisha. Yo kuturihisha. Lakini analomba ufanye tendo. Ariko irasaba gukora igikogwa. Ufanye tendo. Ukora igikogwa. Ufanye tendo. Ukora igikogwa. Utaambia Mungu hii maneno. Araya majambo ugiye kubwira Imana. Waambie Mungu nione huruma. Ibwira Imana umugirire imbabazi. Sitaki kuendelea mwa hii hali. Sinshaka kubandanya muri ubu buzima. Nikimaliza kuomba, nindangiza gusenga, utasogea hapa mbele. Uraza kwegera hano imbere. Utakamata envelope vide. Uraza guhuzana ibahasha rigaragara. Utakamata envelope. Urafata ibahasha rigaragara. Utaenda nayo kwako. Uritware iwawe. Utatiamo sadaka yako. Uraza gushiramwo ishikanwa ryawe. Dimanche nakuya. Hanyuma kwa Mungu uza. Utakia nele envelope. Uzozuzanye ijya bahasha. Kuambia Mungu nihurumie. Ubwira Imana ati Imana umbabarire. Siwezi lipa cha 10 yote nilikula. Sinoriha ibigira 10 byose nari. Lakini kwa huruma yako mimi nakuona. Ariko kubwo imbabazi zawe unione huruma. Nzanyirishikanwa kandi nkosaba imbabazi. Kusudi nianze upya pamoja nawe. Kugira ngo unshoboze guca ntangura bishasha nawe. Karibu pastor kwa maombi. Reka dusenge Imana. Dusenge buri wese yisengere kandi urumva niwe uzi aho byapfiriye naho nyene Imana igiye gutangura gukora. Reka dusenge Imana kuri wewe bazamuye ibiganza byawe bisobanurwa ngo urundatanze imihoho sinshoboye ariko niteze ko ari wewe wonshoboza. Imana yo mwijuru nizo gushoboza. Reka dusenge kubwawe we bazamuye ibiganza byawe muri kano kanya kubwiki kijanye nibigira 10 utatanze canka amashikanwa. Reka dusengere hamwe. Data ndagushimiye, turagushimiye kugira neza kwawe. Mwami Imana ishobora byose kandi izi byose kandi iri hose, ituzi idusobanukiwe, uzi umutima w'umuntu wese, waruzi kuri uno munsi Mwami Yesu iri jambo ko rikwiriye kuza kugira ngo rituze ko ubugira kandi. Reka iri jambo rigira ikimazi mu bugingo bw'umwe wese ari hano yitahuye kandi yadugije ikiganza ciwe. Iri jambo rigira ikimazi ya majambo twasomye kandi umuntu wese yarazi cyakwiriye gukora, ngo iyo yarazi cyakwiriye gukora ntagikore, ivyo ni icyaha kandi nivyo tuzanye imbere yawe. Abantu bawe bamanitse amaboko yabo Mwami kukwereka imitima yabo ku muntu wese Mwami Yesu
umugirire imbabazi, imbabazi zawe zururuke nk'imvura nyinshi kuri buri wese mwami Yesu. Umuntu agaragaje mu mutima wo gusaba imbabazi, ariko aragusaba imbabazi, ariko arakuririra, ariko aragutakambira, umugenderere muri kano kanya. Imbabazi zawe zururuke nk'imvura nyinshi ku bugingo bw'umwe wese. Ubabarire mwami, ubabarire mwami ubugingo bwose mwami, kugira ngo umuntu wese mwami agire intango nshasha mwami Yesu yo kugukorera no kubandanya n'ubuzima bwawe mwami Yesu, twejejwe n'amaraso yawe. Weze umuntu wese mwami, ubabarire mwami Yesu. Kandi ijambo ryawe riravuga yuko abatsuma batazoja mu bwami bwawe. Umwami Imana, kuko uri ku ntebe y'imbabazi, uracagira imbabazi n'uno munsi mwami Yesu. Reka imbabazi zawe zururuke ku mumama ari hano, imbabazi zururuke ku mupapa ari hano, imbabazi zururuke ku muntu wese ari hano, umuntu wese ariko arakwambaza muri kano kanya. Imbabazi zawe zibe nyinshi mwami Yesu, ubabarire, weze kandi utunganye, udushoboze twese tugendere mu buzima bwejejwe kandi butunganijwe nawe. Twanka ibyaha n'ibyago mu izina rya Yesu. Weze umuntu wese. Turagushimiye kuri Imana dukunda, wabonye iri jambo ko ryo rikwiriye kuza kwishengero ryawe ku muntu wese mwami. Iri jambo ryatuje ko ngo ridukize, rivure, rikize ibikomere byose. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Wakoze kuri umunyembabazi kandi umaze kutubabarira. Imbabazi zawe zuruke nk'imvura nyinshi ku muntu wese. Icubahiro nishimwe shika ku ivyi wawe mu izina rya Yesu mwami n'umukiza wacu dusenze, amen.